nararushe sindaruka narababaye sindibarura umukenyezi akenyerera kuri byinshi ikimukumenyesha natwarira hejuru yitondera abandi kandi akabaremesha umukenyezi mwumva n'umugumyabanga. Bakunzi ba Peace TV turi ngaha kugira ngo tubereke bishasha uko bimeze mu muziki na cyane umuziki w'u Burundi. Nkuko mubizi ntiduhengeshanya kubaha bishasha uko bigenda bigezweho. Uno munsi twishike rero ahasanzwe habera karaoke aho abaririmbyi b'abarundi baririmba uturirimbo twa kera, uturirimbo two mu Kirundi turyoshe cyane. Turi imuhira bar nkaba ndi kumwe n'umutumire kuri Peace TV. Uno munsi reka ndamusabe yidondore, ndabaramukije mwidondore n'abariko baratwumviriza. Twanahigo Mbego Delive ariko benshi banzi ku izina rya Makarena. Ndi umurundi kazi abanaje gukorera mu Rwanda ko akazi nari mfise gasa nakahagaze. Okay, Makarena tukuzi nk'umuririmbyi wa kera, umuririmbyi yaririmbye aheze igihe kitari gito abarundi bakunda cyane gose, ariko ubu ntitucumva bishasha byawe. Mbega bimeze gute, bihagaze gute? Wotubwira ibijanye na career yawe y'umuziki? Kuririmba ndabandanya ariko urumva kubera naba nicaye hamwe ngo nkore ibindi bintu bishasha, ariko ndibaza ko ngomba gusohora utundi turirimbo. Makarena ni umwe mu bantu bagejeje kure umuziki w'u Burundi na cyane cyane mu ndirimbo zono kwitwa z'imico n'akaranga canke turirimbo dukora ku mitima ya benshi, ariko haraheze igihe atabishasha, nta album nta n'indirimbo nshasha. Muri make uri kutegura iki? Ndafite uturirimbo tw'ikirundi ndiko ndategura, muzotwumva ninadusohora. Aracyasigaye nk'umwanya mutoya ariko uko nditegura uburyo umwanya. Urabona tuba twiruka dushaka ngane tubaho n'abana bakabaho, rero nibiba byoroshye kuronka umwanya wo kubikora. Sico kimwe n'abantu bakiri bato nyene ata responsabilité nimwe bafise, ntaki bakurikira. Twe dufise abana, dufise umuryango, saba ko tubanza gukora ibintu byo mu rugo tukabishyira ku murongo kugira ngo dushobore gukora ibindi byo kuryohera. Peace TV igusanze muri karaoke aho wari kurakorera, kandi turabona wanezera abantu benshi, abantu barishimye kandi woraba n'akanyamuneza. Mbega imuhira bar usanzwe uhakorera kuva ryari? Uzoguma uhakorera bimeze gute? Imuhira bar ntangure kuhakorera vuba, ariko ndifuza kuguma ndahakorera ko hari abarundi bene wacu biba binyoheye gusangira nabo tuvukana n'abana banje, nkumva ndyohewe no kuba ndi kumwe nabo tuvuga rumwe. Ni kihe kintu wobwira abarundi kazi? Abantu bazi ko iyo uri umurundi kazi ukinjira mu byo kuririmba ubutayibanga, ntusubira kwita kuri responsabilité z'urugo, ntusubira kugira ico witayeho mu muryango. Wobwira iki abarundi kazi bafise iyo mpano canke iyo ngabire mugabo bagatinya kuyishira habona? Ibyo ni ibintu abantu bishiramwo ngo abaririmbyi ngo abasazi, ariko si kuvuga ko umuntu aba yataye umurongo. Kuririmba si guta umurongo, ni umwuga nk'iyindi. Je ndabifata nk'akazi, sibyo? Ndabifata nka loisir, ndabifata nk'akazi, kuryohera abantu, kwigisha. Hariya mu ndirimbo haba harimo ubutumwa bwinshi. Abarundikazi rero bagifise ubwoba bwo kuririmba, nuko ariyo mico yacu niko batureze. Mugabo iyo ugomba
ukabikora nk'akazi uremera bakagutuka ariko ntibivuga yuko ntegerezwa guta umurongo n'akaranga k'iwacu n'indero ababyeyi bampaye kandi ntegerezwa kubifatanya no gutanga indero y'abana nabyaye n'abana b'u Burundi mbega n'abana b'isi yose. Okay, turagushimiye cyane. Mu guheza twabonye ko hari indirimbo wagiye urarimba abantu bakunze cyane ariko hari n'abakeneye kumva akapera ritari muri bya byuma bya piano. Watugira akapera mu ndirimbo usanzwe ukunda n'abantu bibaza ko babakunda cyane. Nararushe sindaruka narababaye sindibarura umukenyezi akenyerera kuri byinshi ikimukumenyesha natwarira hejuru yitondera abandi kandi akabaremesha umukenyezi mwumva n'umugumyabanga. Wow, ndagushimiye cyane. Arona karirimbo kanje bakunda mu Burundi kavuga amahoro niyo buraro niyo buramuko buri muntu yishire yizane mu Burundi. Amahoro niyo buraro niyo buramuko buri muntu yishire yizane mu Burundi. Amahoro niwo mugongo uheka ibibondo. Amahoro niyo nkongoro ihembura umubyeyi. Amahoro nigo ruhimbi ruhimbara ibyansi niyo kavuna musase turayanyotewe. Reka ndagushimire cyane ariko sinzi ko ufite ubutumwa ku bakunzi bawe bagezaho. Abakunzi banje ngomba kubamenyesha ko ndabakunda nanjye ko babandanya bakamfata mu mugongo ko nanjye nzokora ibishoboka nkabashimisha. Ahasigaye abana b'u Burundi dukomeze twifate neza bifate nabi ngo bahindure imico yabo bagume ku mico n'akaranga k'igihugu cyacu aho bari hose kandi bakundane. Nshaka urukundo nshaka amahoro. Njyewe mesaje yanjye ni amahoro n'urukundo. Nta muntu nshaka kwashamirana n'uwundi nawe nshaka kwagwana n'uwundi. Ndagushimiye. Ndabashimiye na mwebwe mwampaye aka kanya ko kubwira abakunzi ba Peace TV bakomeze babakurikirane namwe babafate mu mugongo uko namwe mukora byiza mugatanga amahoro mugatanga n'ubutumwa ku bantu. Inshuti bagenzi mwariko mukurikira ikiganiro kuri Peace TV, reka tubashimire cyane gose. Ntituzohengeshanya kubashikiriza ibiganiro biryoshe kandi turabakunda cyane gose. Nari kumwe na umuririmbyi ngadasanzwe mwamubonye umumama wa kera kandi amaze igihe akora byinshi. Turabashimiye cyane. Nararushe sindaruka narababaye sindibarura umukenyezi akenyerera kuri byinshi ikimukumenyesha natwarira hejuru